ndibuka hari igihe twari kumwe turira abakuru b'ibihugu benshi turi mu nama zihuza isi yose hajya turiko turatera inkuru hariho umwe yandavye acavuga ati jewe iyo ndavye Burundi ndumva ntangaye cyane ati Burundi wari umutwaro kuri iyi si ngo none ngo Burundi busigari inyishu kuri iyi si umva nk'umuntu abivuze gutya akavyemanga imbere y'abantu nuko babazi Burundi icarico rero ishusho y'Uburundi tuyikesha abarundi nyene kuko ntituyikesha umukuru w'igihugu wenyene umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'abarundi imbere y'amakungu amakungu agacaza kuraba ivyo ari ivyo agaca rero abibona nico gituma rero kwizigira Uburundi murabona abarundi barabizigira mu mashirahamwe mpuzamakungu murabona Uburundi bakavuga bati turemeye ko Uburundi aribwo buturongora mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bijya byose n'ibimenyetso vyerekana icizere Uburundi bufise abarundi rero baca bakarorero ibibazo twari dufise vyo gwaruka nivyo n'ibindi bihugu bifise muri Afrika mugabo ugwaruka bw'u Burundi gwaramenye ingene ruva muri ivyo bibazo gushika imyidogo ihera ubumwe wese yita kumwikomo rega byagira widogi bufise uta kumwikomo mugabo iyo we wiravye ugasanga niwe wita kumwikomo cyo bakwidoga ucuvuga uti ni inkore ugwaruka rero bw'u Burundi ivyo vyose gwabaye rurangiranwa kubera abarundi bamaze guhinduka rero kuvuga uti cizere ku barundi nibakomereza aho nyene ahubwo nibace baduza umurego bavuge bati nta kandi gasigaye nk'abajya barundi nza mbona bariko barandika nabi ku Burundi bumve yuko bokwihanura kuko naho bobandanye ntibashika na 10 none ubwira gutera icumu mwijana birakunda ntaco bimara ni nkuko wovuga ngo ngira mvome tanganye gukoresheje agakombe ngo nje kuyisuka handi ntibikunda rero nico gituma abo nibo nohanura muga abarundi nabo bamaze kubona igihugu cabo ciza nuko waravuze igisata c'ubutare twaracankishijwe naco nyene twe twize mu mashuri batubwira yuko isi y'u Burundi igaragara atakirura kibe kiriyo twiga kugira iki kugira ngo ntitucutse umutima wo kurunguruka ngo turabe ivyo dufise kuko babishaka erega bagiye bankishije Burundi babwankishije abarundi kugira ngo ibintu dufise babitware rero naratangaye numvise ibindi bihugu vya Afrika hariho ivyiga ubutaka bw'u Burundi bavyiga hariho umurundi yanshingiye intaye yize mu kindi gihugu ari impunzi acha sanga biga Burundi biga ubutare buri mu Burundi gushika hejeje kaminuza bamutwega bati mbe uri gukora iki gaha nari yatunga bufise Burundi yaratashe yarashingiye iyo nta rero uko kuntu rero Imana imaze guhindukira yaraduhaye uwundi mutima hariho muri Bibiliya ivyanditse ngo nzobakuramwe agatima atare ndabashire mu mutima mushasha uwo mutima mushasha umaze kuronka ikugurura umuzirikanye mushasha uzi kwiyumvira ukaraba ico tunga igihugu kuko twaciye tubona itunga Imana yaduhaye tumaze kuribona rero ikibazo none dukenyere dusonze dufise umurima Imana yaturimiye weze reka tukabakabe turabe niho rero mwarabonye ko umunsi rutaguye gukabakaba ni dollar ryace rikoroka kubera iki hajya abantu bari guca bibona bati ahubwo dufatira aho nyene ubu butare tubuje ko abahora babwimba babunyegeza babushora mu kinyegero bace babuzana buca habona igihugu gitera imbere mugabo nk'abo usanga bari baranyegewe nk'inzahabu urabona barazimba muga ntituzibona barazinyuruza nkuvuga baranyegewe ni daimoni kibarimwo ntibarakunda kagati bakunda igihugu abantu bose bakinyonora ubutare banyegeza bagira gute batabucisha mu nzira igororotse abo bose nibo twahanura n'ahandi umwizero uriho kandi ndazi neza nka burya butare buheruka gushoka sinzi ko barabushora bwa titane bakuye mu Cibitoke kubona nk'ikamyo 60 zitonze umurongo zishoye mugabo arumvise umaze kumva undi nawe cyangwa ngo bijya bivu ujya n'inzigo ujya bafise ruba ntashobora kumva ryohewe ko Burundi bugira bukire kuko yaranyegewe
iyo dayimoni iramunyegera ku buryo itembera mu maraso yose, abonye nkajya dushoye inziga ikimutwara agacaca ku maradiyo n'ibivu ntakirimwo, ameze nka ya mfyisi yananirwa kwamura icamwa iraraba ko nakare ntigihiye. Hajya rero usanga nk'umukoroni yaramwinjiyemwo mu maraso ku buryo ari muri bamwe bankisha igihugu Burundi. Unabiravye n'imvugo yiwe ariko aravuga umenga ashaka ko abarundi bagumuka basubire kwica igihugu cyaho, kubera urumva nta mutima kigira uryara carimo kagatima kakera. Mugabo urya rero uko tuza turavuga niko bizoteba bikamuvamwo nawe akamubande. Erega ni benshi bari bameze nkawe, mugabo bamaze gukira. Rero abarundi nibizere ntibumvirize bagiye bazora bacikokora, twe twibandaniriza urugendo bazotubona twashitse. Kuri ico nyene muri ko muravuga nk'icubahiro bizosahiriza cyane mu butunzi bw'igihugu. Hari ikiganiro muri guha abagenzi bacu mwarashikirije mwaribukije abarundi bamwe muri urya mu nyene wabo murako muravuga baciye bagira bati haratanze ibihoho ku bibazo bimwe bimwe aho mwashikirizanye n'icubahiro ko abarundi murundi wese afite uruhare rudasanzwe mu gutuma ibidandazwa mvamakungu tudafise mu Burundi biboneka neza nk'ibitoro, imiti. Hari abari bazi ngo ni igikorwa ca leta gusa canke c'umukuru w'igihugu batatahuye. Kumbure mwabasigurira abarundi ariko atumbuze no munsi ubutumwa nyabo mwashaka gushikiriza batahure nimba by'ukuri habe kudatahura mbega canke aha ni hamwe umuntu aciye baza ati bari bazi ko ubwo amafaranga mvamakungu yahora avahe nimba murakoze. Icambere aba babivuga no kutamenya leta icarico. Burya vyose bishingiye kumenya leta. Umuntu yishe Burundi yabanje kuzana iryo jambo ryitwa leta. Iryo niryo ryishe igihugu cy'u Burundi. Mbega abazungu bataraza, igifaransa kitaraza, leta yitwa ngo iki? Ndanje ndabahaye ikibazo. Abazungu bataraza, leta yitwa ngo iki? Nakubwiye ko uwo mugabo yitwa leta abantu bazi ngo ni umuntu umenga arafise ibihera, arafise iki. Nta muzopfa muhuriye ngo uvuge ngo ndagize bwakeye leta. Umunsi umwe nagirishije inama abakuru b'amasendika, ndabagirishije inama. Murazi yuko imisi yose ijambo bama bafise naho muvanye muhejeje kuvugana baca gusaba ibiganiro kandi muvanye ubunyene, bagaca gusaba ibiganiro kandi muvanye bavyibagiye, kuko ni ijambo riri mu maraso ritazopfa rivuyeyo naho uzozana iki uzokumviriza. Je turavugana na mugi imisi yose baca gusaba ibiganiro. Hanyuma rero bavuga ngo ibiganiro hagati y'umukozi n'umukoresha. Hanyuma je ndababwira nti ndasavye abari mu mashirahamwe mu masendika aserukira abakozi bo mu mabisata vya leta muje kwanyu ico twivuganira. Baca bavuga ndabacemwe nk'amacakubiri ngo ndabacemwe kubiri biranka ko bavana n'amashirahamwe aserukira abakozi babigenga. Hanyuma ndabona ko vyase cyarabwira nti murazi gituma hari kuneza yanyu ko muje kwanyu niko nashaka dutangura ibiganiro mwaba muri ko murasaba. Ntinagomba turi kumwe twese turondera umukoresha wacu tugirana ibiganiro. Umukoresha yitwa leta, none se abakozi ba leta. Ntinagomba ndabasabe tuje kurondera umukoresha wacu hanyuma tugirana ibiganiro. Kandi abana n'abantu bize bandaba mu maso, none ko mu ndabe rega naje ndi umukozi wa leta ngo tugende, naje ndimwe ndi umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro. Nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje. None numva ntibaramutora n'ubu nico itubaguma bavuga turasavye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha, nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta. None leta barayibuze nico itubaguma bayisaba. Ningo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera. None ni iri hehe? Abantu rero bose babivuga ivyo n'abatazi leta icarico. Nibayandereze rero bugurura amaso basoma ibitabo basi bumve icarico leta. C'est une institution. Une institution c'est ce qui est établi par la loi. Ndabivuge mu gifaransa kuko iyo leta twebwe ntayo tuzi muri mu karangamutima ku Burundi barayifuse
barafuta ico icyahora citwa leta iwacu mu Kirundi mu karagabutura k'abarundi baca bazana ic'abazungu kugira baduhubishe twibagire ca gihugu cacu hanyuma bace baza rero kudusanzaza kubera tutakigira igihugu. Rero ico ni cambere. Hari abandi rero nibo bace abakora batazi leta baziko leta ifise ibifaranga izira irabaha jewe ndahembwa nyongera umushahara kuko ntibazi iyo leta iyekura amahera. Nihajye mwumvise je ndavuga amajambo rimwe na rimwe ahanda kugira ndabe ko abantu bo kwikebuka. Mu bisanzwe bavuga ngo ukuravye cyane gutera kwambara. Je nanje hari igihe mvuga utujambo duhanda kugira ngo ndabe kumuzirikanyi wabo woza basi yidoge kuko yidoze aca yikosora. Narabisaba yuko bameze nk'abana mu muryango. Abana bajya bibitazi batarashika mu bigero. Umwana w'ikitazi azi yuko se ari umutunzi. Ntavuga ngo papa mahera yakurahe eka uno munsi papa turakeneye kutuzanira inyama. Nawe ntagira n'urufusha. Tuzanira inyama bakarira no greve bakayikora bakarira papa ntiyatuzanira inyama nawe ntibazi yuko narasiyo barose ejo yari yagiye kugurana. Ukaza wumva papa ngurira impuzu ntabonye impuzu nziza. Ntibazi kwa Kenye. Ukaza wumva uheruka kudusohokana kera. Ntibazi ko nawe yirigwa ararira. Urumva n'abana b'ibitazi. Abana bamaze kuba abazi iyo amahera ava yo mu muryango ntibasubira kuvuga ngo papa tugirira ibi. Hariho umuryango nabonye harimwo umujene akora cyane akinjiza amahera nagiye kubaramutsa. Hanyuma nca ndabaza abavyeyi ntimuravye ingene ariko arakora mu muryango hari cyo bamariye ko arakiri mutari mu nzu kwase akiri haziko. Hanyuma bacavuga ngo ngo hari igihe ngo tubura na ratio ngo nabagacaza na ratio. No kuvuga amaze gushika mu bigero aramenya ko nakwiye kurondera. Rero abakozi abo novuga mbere cyane cyane abize bazi ko hari urugabo gwitwa leta rufise ibihera ntibazi ni abikura. Abo rero nibo batera ikibazo buke. Nibo batera ikibazo kuko nibo baca bandukiza bamwe batiga. Hanyuma rero turiko turaduga leta mu bisanzwe ico gihugu gitezwe imbere na beneco. Abo beneco n'umwe ku giti ciwe nico twita prive. Leta rero nk'ubu jewe ni nabandi mu gisata c'uburimyi. Jewe narize ndumuhinga. Muri leta jejwe igisata c'uburimyi. Burya sinjejwe sindi umunyakazi. Njejwe guhagarara mu kibanza cy'uwo muntu yitwa leta ya institution kugira ngo mu buhinga leta yampaye kuko niyo yanyigishije nce ndabuha babene gihugu bakorera mu gisata canje bace bimbura vyinshi bimbuye vyinshi bace batanga amakori nayo niyo mpembwamwo muga nicaye none amakori azova hehe kubo bazi yuko naho wawicaye uhembwa nta kindi kuko ntibaza amahere yavo. Hanyuma bakavuga bati amadevize ntabajeje none amadevize avahe. Amadevize ahora ava mu mfashanyo. Hanyuma twaracutse none umusore yagiye kuba kugwiwe yahora arya ku meza yo kwase aca kumatoda yagiye kuba kugwiwe. Abarundi rero natwe twarubatse ugwacu tutegeza kumenya kwisumira. Tuteza kwisumira. Yamadevize rero yaciye ahera kubera bavuze bati namwe murakuze ni mwisumire mwigeze bugabo bwigaba mushaka kuvuga ngo twarikukiye. None ntuzi yuko twavuze tuti ivyo vy'umukoroni turavyase abarundi turashobora kwibeshaho abarundi barya bakaravye abarundi ntumurategeza kuyubahiriza ati sawa naje ndigiri. Sinzi ko mwibuka mu 2008 mu 2007 gutyo hamaze kuza ubutegetsi bwa CNDD-FDD burya barabusharitse biteye ubwoba. Bamaze kubusharika hariho abantu bitwa bagira neza bazanye ivyo kurya vyitwa ngo food for work. Urumva waja guharura ibarabara bacisha mu miduga yabo kugira bago bazunguruka berekana ko bakwiye guhembwa ko biriwe barazunguruka mu gihugu n'amadarapo. Abo bantaga ivyo kurya rero mwe mwaja guharura ibarabara muga ntibavuga ngo baguha ivyo kurya ko bagukunda. Bariko barahembwa kuko amahera bayakura iwabo bakayahembwa bariko bizungurukira mu gihugu gusa.
hanyuma bagaca baguhindya kuko hari iryo barabara wowe yahembwa ibihera vyinshi we yaguhatwa kurya kurushi umunsi uri izina rero kubera basharika ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD bacavuga bati twigire bapfe n'inzara na kare ntacyo bikiturabako hanyuma baragenda none bagiye ucuja gusoroma hehe ryabarabara waharura inzara yarateye mu gihugu ababizi iyo nzara bayita nzoba ndambara ni inzara yitwa nzoba ndambara mu ntara ya Karusi ivoka bayita impene niyo yari inyama ikomeye muribuka bavuga ngo inyama zo fonctionnaire intore ico gihe ako nakarorero yuko bagiye utegeza guca usonza harateye inzara nari umushikiranganje w'intore hagati n'umutekano nararushe ndiko ndabereka ingere twari mutuboga twihuta ingere two gushikaho mugabo burya rero ubuvunitsa cyayiga gucumbagira burya niho hataga umugambi wo kurima niho je bona bindi mwe mu mutwe kuko ndazi cari cinzara mu bene gihugu barigiriye inzara kiratera none wahora guha amadevize nawe agiye vyari kugenda gute ntuco soza amadevize yera mugagenda urababize nibo batavyumva amadevize yava mu mfashanyo hanyuma bavuze bati uri giswitch inobera genda winobere rero ayo madevize nawe yarondera kubera kuvuga ngo bagume bangaburira kandi waracuze hanyuma ivyo bibaye uko urumva amadevize yagiye twebwe duteza kumenya ko abarundi bose bateza gukora nakubwiye leta no fait pas kuko sumuntu leta fait faire no kuvuga vya bisata abaserukira leta muri ico gisata baca baja gukomanda mvuge ko ari gukomanda ni nk'ingabo z'abakomanda baca bakomanda abakorera muri ico gisata wibaza yuko incabwege zimaze kubitegera ivyo zinganiye nibake ndaguhe akarero gatoyi mu byo mpejeje gukora ubu muri iki gitondo nyene uburimyi urabona bariko baratera imbere kandi abene gihugu bariko kivi ariko tuvuga tuti umunwa wose uronke cyo fungura so gufungura gusa ngo twuzuze inda duteza gufungura neza tugategeza kugira ivyo kurya tukarya kanyama tukaha ivyo kurya birimo ama proteine niho tuzovuga tuti ubu rero twafunguye neza duca dusanga ikisata cy'ubworozi kiracari inyuma tuvuze rero ngo tugiteze imbere kujya twagize umucero karimwe ibigori gushika baburaho bishorera turakeneye kuja korora gushika inyama tuburaho tuzishorera tuzirya tugahimba tukagushikaho turondera tuti bazovuga ngo leta ngo tugurira izinyama kujya bavuga ngo tugurira ibigori hanyuma rero kugira ivyo ubishobore hariho ibitungwa duteza gukorora ibwa mbere nibirondoka n'ingoga bikura n'ingoga birondoka n'ingoga ivyo zo bisangahe uzosanga ni inkoko ni ingurube ni inkwavu na mafi ivyo nivyo vya mbere ni inka z'inyama mbe urazi ko mu Burundi tutorora inka z'inyama tworora inka z'amata gusa hanyuma tugaca tuja kurondera inyama kandi tworoye amata ntituje kurondera amata rero nta inka z'inyama dufise inka rero z'inyama nazo ni inka zisaba kurya ibintu birimwo ama proteine birimwo atari bya bintu byo kuja kurya ishinge nuba duteza kurondera ivyo kurya hanyuma uwo mugambi tuwugize turavuga tuti tunyarutse tuje ku murindi ukomeye cyane w'ubworozi tuca dusanga tuti ivyo kurya bimeze neza bizogiki ibigori nivyo turabirima ni ibiri mu vyo kurya mugabo tuca turavuga tuti kugira uzukora ivyo kurya vy'inkwavu ivyo kurya vy'ingurube ivyo kurya vy'ifi hategerezwa kuba bitunganije neza none ntiko dufise ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi barya bavyize bizi ikikomora atacu ariko barabwira abarimyi batwereka ingere dukorera indya kuko nitwe twikorera ivyo vyo kurya nitwe tuzatuvyikorera muga batwereka ingere tubikora kuko nivyo bize niho rero nkubwira nk'akarorero ico mpejeje gukora mu gitondo ncasanga dufise amalaboratoire menshi ajejwe gukora ivyo nyene cavuga nti amalaboratoire mwese tonda ha ncandabagirisha inama nabajeje nti mbe burya hari aho mwari bwigere muhura ukunyene muri bati nta narimwe urumva ko
barasanzaye nta na kimwe ariko baratumarira ko basanzaye mugabo iyi ndongozi batunganije bica bigenda neza bagaca bagenda rero kwereka bamwe bakora ivyo kurya ingene bazobikora rero bijya rero bavuze ngo abikora ivyabo ntibari bazi ko aribo bateza imbere igihugu nibo bakora naje ndi wikorera ivyanje rega na wewe umuntu wese giti ciwe ni wikorera ivyiwe mugabo arashaka gutora wewe kubera ubuhinga igihugu cakwigishije ingukore muri iki gisata kugira ngo abari wewe uca utuma bajya abandi bakora ico gihe rero si leta ibikoze leta ico yakoze yo yazanye ubwo buhingira kwereka ingene ubigira hanyuma iragukurikirana mugabo gukora numwe mutoyi no muri ico gisata rero ico ituma igisata c'ubutare mvuga nti abarundi nibo bazobwimba erega jare abarundi bamaze kumbwira bati ubutare twabwimvye kuva kera nta leta yigeze itubaza ngo we niwe bizanye ntinamwe araryoherwa muri ko muri ibi gihugu kunyene ntibasirajya amahera mwanyageje hanze nimuyazane aje mwitunga ry'igihugu urumva ni nkuko umenga jewe serukira leta kuko umugabo leta baramurondeye abarereka baramubura jewe rero jewe nzi cari cyo leta ndayiserukira je ndayiserukira nkaja kurereka ivyayo baca bumva umenga ni umuntu hitwa Varisito yinjiriye mu gasata bari barigaruriye ntibasubira kuvuga ngo Varisito aserukira leta baca bavuga ko ari jewe imyampi yose gacira abajewe kubera wa mugabo leta tawuhari ubu rero nituraze tuvyumve wewe uri leta twese turi leta twese dukorera rero igihugu gatera imbere aho ubutare twobwimba twese tukavuga turereke ntage usubira kubutwiba tukavuga tuti turereke ntage usubira guca mu bidandazwa bimwe byo mu binywabi tubikuko biri ikitunga ry'igihugu tukavuga twese nujya yine hora bikora agaca yirereka no ahora bikora kumva ko akwiye kwirereka navuze ntituri kumwe twese birashoboka mu mwaka umwe mwaraba ko Burundi butangana na bijya bihugu muvuga ko biteye imbere rero abari bafise amakengane bavyumve umwe wese afise uruhara hari abantu bajejwe kurya gusa ataco bakoze bajya bahombesheje igihugu kandi n'imbere y'Imana babacumuye kuko babanyoye amaraso y'abandi yababirondeye ico ituma umwe wese hamagarirwa kugira ico akoze kugira iterambere ry'igihugu rishoboke.